Twizera ko mumeze neza aho muri hirya no hino hatandukanye banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose twama tubashikiriza n'umwanya w'amakuru ariko aravugwa hirya no hino ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Murazi ko tubakorera amakuru aba ariko haravurwa hirya no hino atohojwe neza n'abamenyesha amakuru b'abahinga. Ari Bunyoni na Ndayishimiye ninde atwaye uwundi? Mu makuru turiko turabategurira muzokurikirana ku munsi w'ejo tuzobashikiriza vyinshi kubirabana n'amakuru tumaze igihe tubashitsako harabana n'impare zivurwa mu bategetsi bakuru ngaha mu gihugu cane cane hakavugwa umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito. Twagiye dukunda kubabwira ko nubwo binyegezwa bikaboneka ko hari ibitagenda muri leta Ndayishimiye Varisito ndetse no kutumvikana hagati mu bategetsi bari muri iyo leta. N'amakuru rero dutohoza umunsi ku wundi. Mu makuru tuzobashikiriza tukazogaruka ku kungene Ndayishimiye Varisito n'umushikiranganji wa mbere Generali Bunyoni batarabana ryiza, ndetse nk'uko twabibabwiye ko ibintu bishobora guteba bikamera nabi ndetse bikavurwa ko bishobora gukwegera igihugu akarambaraye kuko abo bategetsi bakomeye batarabana ryiza, ndetse guhinyanyuzanya mu ngingo. Umwe yafata ingingo yifuza gushira mu ngiro kugira igihugu gitera imbere, nayo uwundi we akaba atavyerekwa. Bikunda kuvurwa ko umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni atiyumvamwo umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito, kandi ngo bikaba vyaratanguye kuva yoshigwa mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere. Ikibanza Ndayishimiye yiyumvira ko gishobora guhezagira Bunyoni, nyamara vyarabonetse ko n'ubundi Bunyoni atigera yishimira ndetse aterekwa ivy'intwaro ya Ndayishimiye. Abatari bake bakabona ko bishobora guteza ikibazo gikomeye mu gihe abategetsi batwaye Uburundi bakuru batumvikana. Banywanyi bacu, iyo niyo ngingo turiko turabakorera ko amatohoza ndetse mu buryo bw'idonido. Ku munsi w'ejo muzokurikira vyose n'amabanga ashizwa habona n'abihwezi vya politike y'u Burundi, na cane cane ku mpari zivurwa hagati y'abantu bategetsi. Cotegerezwa gukora rero kugira uraje uronka mwene aya makuru, ndetse ntuzacikwe n'amakuru tuzobashikiriza ku munsi w'ejo. Kuri iyo ngingo tegerezwa kuraba handitse ijambo subscribe canke s'abone, maze ugafyonda ko igihe cose turose amakuru mwene nkayo ukaba mu bambere bashikirwa nayo. Imbere yuko dutangura n'amakuru havurwa ngaha mu Burundi, mbanze mekaze cane nanakenguruka ku banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza muri ngaha mu Burundi. Ndakengurutse cane gose, naha ikaze abanywanyi bacu muri mu bihugu vy'ababanyi, ntibagiye namwebwe muri mu migabane y'amakungu ya kure. Ndazi ko mukunda ibiganiro vyacu twama tubashikiriza. Amakuru ariko aravurwa cane mu gihugu nibirabana nyene n'umwuka utari mwiza muri leta ya Ndayishimiye Varisito, aho Ndayishimiye ubwiwe yivugiye ko yabuze abamufasha gutwara Uburundi. Abatari bake rero bakaba baratanguye gutangara cane. Bivugwa yuko umukuru w'igihugu yariko aravuga yuko abo yashize mu bibanza bikomeye ngo bamufashe uburongozi bw'igihugu, bamwe bamwe bakavuga ko ngo yoba yariko arabwira Bunyoni inyuma y'agacerere gakomeye Bunyoni yamazemwo iminsi, ukutagira akajambo ashikiriza ndetse n'amajambo avuga bikaboneka ko atana kimwe gishimangira canke gishigikira ingingo z'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito. Gutyo rero bikaboneka ko igihugu cawucitsemwo imigwi, bamwe bakaba bumvira Bunyoni abandi bakumvira umukuru w'igihugu. Ivyo vyose rero bishobora gukwegera akarambaraye igihugu c'u Burundi. Banywanyi bacu, mu makuru dufise tuzobashikiriza mw'idonido tuzagaruka cane kukungene hari bamwe mu bantu biyomoye kuri Ndayishimiye bakiyunga kuri Bunyoni, ndetse tunarabe bamwe bashigikiye Ndayishimiye Varisito, ndetse tunarabe abafise inguvu ari abahe, vy'umwihariko turaba utwaye Uburundi ninde. Bamwe bavuga ko nubwo bivugwa mu majambo yuko Ndayishimiye yari we perezida w'igihugu,
ariko ngo mu ngingo zikomeye zitanaje ahabona burya Bunyoni ngo niwe atwaye, kuko biraboneka ko hari ibihangange muri leta ya Ndayishimiye Varisito vyasumbije inguvu umukuru w'igihugu. Ivyo byose bikavurwa hashamikiwe ku kungene hari ingingo umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito ashikiriza. Izo ngingo umukuru w'igihugu Ndayishimiye ashikiriza ariko ntihagire igikozwe kugira izo ngingo zishigwe mu ngiro canke se zigaca zihurirwa irengero, bamwe ntibamenye iyo vyohereye, bityo bakavuga ko ngo burya biba byavanye nuko Ndayishimiye ingingo afata zimwe zimwe iyo bigeze hejuru abatari bake bamusaba ko izo ngingo aca aziheba kuko batazishimiye canke se bitari mu nyungu zabo. Mu makuru yacu yo ku munsi w'ejo muzokurikira vyose mwidonido, banywanyi bacu tuzobashikiriza amakuru yizewe kandi akorewe amatohoza neza. Murazi ko arico twiyemeje kubashitsa ko inkuru ziba ziriko ziravurwa mu gihugu cacu c'u Burundi. Imbere yuko tuja mu zindi nkuru za politike ziriko ziravurwa cane, ndakwibutse neza ko hari amakuru adasanzwe ariko aravurwa. Reka tubanze tuyumvirizeho gatoyi, nyuma yaho turaza tuja mu nkuru zirabana n'ubuhinga bwa none n'amakuru mashasha asohotse. Turaza kugaruka rero ku nkuru zitandukanye, banza wumvirize. Umwe mu bakorera mu nama nshingamateka yaraye atowe umugera wa COVID-19 n'umushoferi w'umukuru w'inama nshingamateka. Uwo yatowe uwo mugera akaba yarasanzwe ari n'umupolisi. Mu ntango yari afise ibimenyetso by'uwo mugera, ibitamubujije ariko kubandanya akora akazi kiwe, niko kuja kwipimisha acasanga yaranduye. Amakuru ava mu bakorera mu nama nshingamateka yemeza ko mu nyuma yaho bategetse abasanzwe bakorana nawe kuja kwisuzumisha. Ibipimo bimaze gusohoka basanga abandi batatu baranduye umugera wa corona. Ariko naho biruko, ayo makuru nyene abandanya avuga ko gushika ubu atakintu kigaragara kirakorwa canke ingingo irafatwa mu basanzwe bakorera aho mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe mu ntumbero yo kwikingira ako karanda. Muri kino gihe bamwe mu basanzwe bakorera mu nama nshingamateka ubwoba ni bwinshi buturutse ahanini kukungene baguma batonda ku kazi kabo ka misi yose atani byo kwikingira biriko biraba nk'uko womenga nta n'ikigeze kihaba. Amasoko ya RPA aho mu nama nshingamateka y'u Burundi amenyesha ko n'agapfukamunwa kambara ubushaje. Nyuma y'ivyo nkuko narimejeje kubikubwira, reka dutandukire tuje mu makuru arana n'ubuhinga bwa none. Turazi ko abanywanyi bacu benshi muba mwifuza kumenya mwene aya makuru kubiba bigezwe ko cane kubakoresha imbuga ngurukana bumenyi, namwebwe nyene ntago tubibagira mu makuru abariko baravugwa. Ndakwibutse ko amakuru yacu agaruka ku ngingo zitandukanye. Kuri ubu abanywanyi bacu mukoresha urubuga rwa WhatsApp, ngira ndabibutse ko ico mutegerezwa kumenya ari uko WhatsApp ibandanya n'impinduka yatanguye zijanye n'ikoreshwa ryayo, ariko ubu ikaba yahinduye amayeri yo kuzumvisha abanywanyi bayo basanzwe baraziyamirije. Igihe rero imenyesha ibijanye n'izi mpinduka, ubwa mbere hari mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka amamiliyoni y'abakiriya bayo rero bakaba baciye bimukira ku zindi mbuga zisanzwe ari abakeba ba WhatsApp. Mu ntango uru rubuga rukaba rusanzwe rwegukira Facebook, rwavuze ko rwazize ibinyoma ku bijanye n'izi mpinduka. Amakuru rero akatwereka ko ubu ngubu WhatsApp ivuga ko yashoboye kwiyumvira ingene yategerezwa kuba yasiguriye abanywanyi bayo ku buryo batari guteza induru. Amajambo rero yakoreshejwe mu kumenyesha izi mpinduka ubwa mbere yatumye abantu bagira ubwoba ko WhatsApp izohava isohora amabanga yabanyene kuyikoresha ikayaha Facebook. Mu vy'ukuri ni ibintu bike vyahindutse hano, kandi rero imbere yaho hafi abayikoresha bose nta makenga bagize ku bijanye n'ubwoko bw'amakuru y'ibanga yari guhabwa Facebook. Iyi nshuro rero ya kabiri yo kugerageza kumvisha abayikoresha WhatsApp ikaba igiye kuza yerekana icapa kimenyesha izindi mpinduka iyo umuntu yuguruye canke se uyuguruye kuva mu ndwi zibiri imbere. Ivyo vyose rero bikazokugwa ku bakoresha WhatsApp mukaraja mubibona mu matelefone ngendanwa yanyu.
WhatsApp kandi ikaba isaba abanywanyi bayo kwitonda bagasoma neza ibijanye n'izi mpinduka ndetse ibizohinduka byose n'ibitazohinduka ikazoja irabimenyesha. Hari ubutumwa kandi izocisha muri karya kadirisha kayo ka status nk'uko mukunda kukabona. Izi mpinduka rero zikaba zitezwe gutangura gushigwa mu ngiro kuva kuwa 15 z'ukwezi kwa gatanu uno mwaka w'2021. WhatsApp ikaba ivuga ko mu makuru y'ibanga izoha ikompanyi ya Facebook yegukira ibijanye n'ubutumwa hamwe n'amakuru umuntu yahanahanye n'abandi, imigwi umuntu arimwo canke se abo yahamagaranye nabo ayo makuru atarimwo. WhatsApp kandi yari isanzwe iha Facebook amabanga amwe ivyerekeye nimero ndangatelefone bizwi nka adresse IP canke se address IP. Byose rero ibi IP address hamwe rero n'amakuru ajanye na telefone yawe hamwe kandi nibijanye n'ubuguzi ubu n'umuguzi woba warakoze iciye kuri uru rubuga, ubuguzi bw'uwoba warakoze uciye kuri uru rubuga. Ariko igitangaje nuko ibi bidakogwa i Buraya ndetse no mu Bwongereza hasanzwe hariko amategeko akingira amabanga y'abantu. Ariko rero abahinga mu bijanye n'amabanga bakaba bavuga ko ukuntu kutumvikana kwerekanye ko abasanzwe bakoresha WhatsApp batari bazi ingene amakuru y'ibanga yabo akoreshwa. Yitwa Ray Walsh, umuhinga mu bijanye n'amabanga ku mbuga ntangamakuru akorera ku rubuga Pro Privacy rusanzwe rufasha bene kuzikoresha, rukaba ashikiriza amajambo amwe ku birabana n'umutekano ndetse n'amabanga y'abakoresha izo mbuga. Avuga ngo mu twigoro two kugerageza kwerekana ko ata makosa yakoze, WhatsApp yisanze yerekanye itabishaka ko yari imaze kwegeranya amabanga menshi cyane y'abayikoresha ikayaha Facebook. Akavuga ko ibi bituma abashaka kuvavanura na WhatsApp babona ko bari mu kuri. Vyose rero akaba ari vyamenyeshejwe. Mu kwezi kwa mbere leta y'Ubuhindi ikaba yarasavye WhatsApp guheba izindi mpinduka itegekanya gukora. Igihugu rero nico cambere canke se cambere WhatsApp ifisemwo abanywanyi benshi ku isi barenga imiliyoni 340. Ivyo bimwe mu vyavurwaga cane vyari bigezwe ko makuru abariko aravugwa ijya nino makuru yacu ataha. Nkuko nabikubwiye ku munsi w'ejo tuzokurikira ibikomeye bivurwa ku ntwaro ya Ndayishimiye Varisito utwaye Burundi hagati ya Ndayishimiye Varisito na Bunyoni. Tuzobimenya cotegerezwa gukora no gufyonda kuri subscribe maze igihe cyose dushize ku inkuru ukamuba mbere bashikirwa nazo. Ibihe vyiza kuri mwese.